Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu nayo yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza kamakuru agezweko muri aka gatondo ko kuri igenekerezo ya gatatu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2024. Namakuru tuza kugaruka ku vyaraye bitangajwe bikaba vyagiye habona ku mugoroba w'ejo, aho ari inkuru mbi atashe mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bakiranye agahinda urupfu rw'umupfasoni Domitille Minani. Uyu akaba ari umuvyeyi wahoze arongoye igihugu c'u Burundi, umuhisi Petero Nkurunziza. Turaza kubasangiza vyinshi ku vyaranze ubuzima bwiwe, ariko kandi hari n'ubutumwa buriko bugenda butangwa n'abategetsi batandukanye, duhereye ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye, aho akimenya ivy'iyo nkuru y'umubabaro yahise yandika ku rubuga rwe rwa Twitter ati twakiranye umubabaro urupfu rw'umuvyeyi w'imboneza yacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Turashimira Imana ko yabaye inkingi y'umuryango akanashigikira nk'umuvyeyi sogokuru wacu mu mabanga yarajejwe yo kurongora igihugu. Turahojeje umuryango asize, Imana imwakire mu bwami bwayo. N'abandi nabo niko bagenda bamwipfuriza kugira iruhuko ridashira. Umupfasoni Domitille Minani yabonye vyinshi kuri iyi si, ubuzima bwiwe bwarimwo incamake ya kahise ku Burundi ko muri imyaka 60 iheze. Tugiye kubigaruka ko mu buryo burambuye, tuze no gushika kuri uno munsi, ku munsi vyatangajwe ko yitavye Imana. Akiri inkumi yubakanye n'umusore adasanzwe yitwa Eustache Ngabisha. Eustache yari umudasigana uprona, asangira urugamba na Rudoviko Rwagasore. Bamwe bavuga ko Domitille yava mu muryango w'abaganwa maze ahitamwo umusore badasangiye ubwoko. Imyaka ya mbere y'urugo rwabo yari ryoshe cyane. Eustache yabaye uhambaye mu gihugu, akaba yarabaye umushinga amateka yongera araba komiseri wa arrondissement. Ico cari igiti kiri hagati ya Buramatari na Mustanteri. Uyu Eustache yari umwubahwa akomeye cyane mu gihugu. Urugo rwabo Imana yaruhezagije ibibondo. Muri Kigarama umwaka w'1964 bakaba aribwo bibarutse umwana w'umuhungu bamwita Petero Nkurunziza. Mu mwaka w'1972 wa muhungu wabo Petero Nkurunziza atarakwiza imyaka 8, ibara riba riraguye mu gihugu, ivumwe ry'ubwicanyi rifuka Burundi. Eustache Ngabisha ahicwa co kimwe n'izindi ndiri z'abarundi. Mu moko yose y'abarundi haba marira, ubwoba bwuzura igihugu, ivangura rifatiye ku moko rirakomera. Domitille yari akiri muto, ijuru ryasa nirimuguyeko. Agira kwitwa umugore w'umumenja, agira kwirerana utwana tubiri duto cyane, agira ubukene atigeze yibaza ko bubaho, aja kurima atari yigeze abikora, ariko abintwari agwana n'ubuzima, arakuza abana. Wa muhungu wiwe yarakuze ariruhutsa, avamwo umusore akomeye, araminuza, mbere atangura kwigisha muri kaminuza. Ageze aho iyo mufashije yumva ngo umuhungu yaragiye ku rugamba, yari yabayeho yitwa umupfakazi w'umumenja, ubu naho bamwita nyina w'umwasariya. Sindabizi ko umutima yarabayeho muri ivyo bihe, ico ntakekeranya ni kimwe nk'uko bigendera abavyeyi bose. Yarasengeye umuhungu wiwe, amuragiza Imana ngo izimurinda. Sinkekeranya kandi ko iyo myaka yari igoye cane mu buzima bw'umuvyeyi. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 nibwo habaye ikintu gikomeye cyane. Ya Mana itangaje irahava iramuhindurira ibihe. Uwatutswe, uwakengerewe, uwakenye, uwagowe ahinduka umuvyeyi w'umukuru w'igihugu. Wa mwana w'umuhungu yabona akiri ubusa nk'agapfuvyi yasigarana, maze kunamirwa n'igihugu cose, izina rirasamirana mu makungu. Wakengerewe asubira kuba uwo bose bagana, umuganwa. Mbe yemwe iyo myaka yayibayemwo gute? Mu Kirundi turafise ijambo ry'igereranyo ritoroshe ngo guhirwa nka nyina w'umwami. Mu maso ya bose nyina w'umwami abahiriwe, abakenyezi bose baba bifuza kuba nkawe, ariko umutima nyina w'umwami yamana
ariko mu mutima nyina w'umwami yamana impuhwe z'umwana wiwe, yumva byinshi akanuma, abona ibigoranye mu gihugu agahagarika umutima, amagorwa yiwe ntawe bayasangira. Domitire Minani yarabonye umunezero wo kuba umukenyezi w'umutegetsi. Yarahuye n'ivyago vyo kwicirwa umugabo ku mwikeko, yarabonye ubupfakazi akiri muto, yarazi uguhamwa no kwambikwa ibara ico arico. Domitire kandi yarabonye ubukene bwo kurara utazi ico abana bafungura, kubaho utazi ingene uzoriha ishure ryabo. Domitire yarazi ico arico kuba umuvyeyi w'umuhungu ahamwa n'igihugu ciwe. Amagorwa n'agahinda, ivyubahiro n'umunyenga vyose yarabibonye. Kubura umwana yarazi agahinda bitera. Vy'ukuri we nyene yari icegeranyo c'amahirwe n'amarira y'abarundi, ariko kandi yari ikimenyetso c'iteka ry'umurundikazi w'ukuri, umwe uhura n'ibikomeye akaguma ahagaze ngo ntibamucishe mw'ijisho, yaronka ivyubahiro naho akarinda kwishira hejuru. Domitire yaritavye Imana ejo haheze ku mugoroba mu bitaro i Ngozi. Turahojeje umuryango wose w'umuhisi Domitire Minani kandi turamwipfurije iruhuko ridashira. Ni mu gihe kandi hakimara kwitaba Imana n'ubundi hahise hashirwa habona itangazo ry'ukubika, aho ryagira riti umuryango w'umuhisi Eustache Ngabisha wifadikanije n'umuryango w'umuhisi Nyendicubahiro Petero Nkurunziza n'umukenguza amateka Josephine Nyiraneza n'abuzukuru n'abuzukuruza uri n'umubaro mwinshi wo kumenyesha inshuti ababanye n'abagenzi ko umuvyeyi Domitire Minani Imana yashimye kumwegereza kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya kabiri kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2024 isaha y'icenda n'igice z'umuhingamo mu bitaro vy'Ingozi. Ikigandaro kiriko kirabera ku Muremera aho yarasanzwe aba ku bari Bujumbura, kandi nabo ikiriyo kikazobera ikiriri ku rugo kw'abasigwa aba Petero Nkurunziza. Ibikurikira navyo mukazobimenyeshwa hanyuma. Ari niyo makuru twoba tubagejeje ko ku rupfu rw'umuvyeyi w'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanize ku biriko biravugwa aho kuri ubu vyahinduye isura i Bururi, aho abanyororo barenga 500 bamwe bavuga ko babayeho mu buryo bubi cane. Amakuru ava mu ibohero rikuru rya Bururi mu bumanuko bw'igihugu akavuga ko igitigiri c'abapfunzwe cigwije na kabiri ugereranije nabo rishobora kwakira. Abanyororo bakaba babayeho mu buryo buteye agahinda kandi ngo bashobora gufatwa n'indwara ziturutse ku isuku rike cane riharangwa. Ayo makuru akaba yemezwa n'ukora mu gisata c'ubutungane. Ni mu gihe ibohero rikuru rya Bururi rimwe abanyororo barenga 500, no kuvuga ko abo rishobora kwakira bigwije na kabiri. Abapfunzwe barabuze ku buryo birenze urugero, ibikoresho naho babika naho bakika umusaya canke aho bashira utuntu twabo. Igitigiri c'ibitanda n'ivyo kwipfuka ntigikwiye kubera abapfunzwe ari umurengera, akaba ariko uwukora muri iryo bohero yatangaje. Inshuti z'abapfunzwe nazo zikaba zifise amakenga ajanye n'amagara yabo kubera iryo suku rike ryaho bapfungiwe. Mu kuryama barakuranwa kubera ko badafise aho baryama hakwiye, nta n'imisegetera bafise, bakaba bafise amakenga ko bazohava bafatwa na malaria. Bivuga ko n'abafise ababo bapfunzwe basaba ko leta yofata ingingo kugira ngo itezurire iryo bohero. Mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ho ibintu birabandanya kunyuka. Ibi vyo tukaza ko bigaruka ko mu makuru yacu ataha tuza kubageza ko mu buryo burambuye. Gusa imigwi yo mu gihugu yitwaje ibigwanisho igoma ikaba yagirizwa gushurashuza abantu ku nguvu. Ayo akaba ari amakuru ava mu mashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike muri teritwari ya Masisi ya Nord Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, yemeza ko hagoma hibonekeza gushurashura abantu ku nguvu mu bice birimwe abitwaje ibigwanisho basanzwe bakorana n'ubutegetsi bwa Kongo. Agace ka Bahundi gasanzwe karimwo abagwanyi benshi, hakaba ariho ubwo bubisha bukirimbira. Abakobwa badashikana imyaka 25 akaba aribo babangamiwe ngo kurusha.
Amashirahamwe yo mu gihugu haranira agateka k'abakenyezi n'abana bararajwe ishinga n'ukuntu gushurashuza abakenyezi n'abakobwa mu bice birimwo bitwaje ibigwanisho vyasubiriye na cane cane muri iki gihe intambara zasubiriye kubera mu bice bitandukanye vya teritwari ya Masisi. Ayo mashirahamwe akavuga ko uko ibintu vyifashe bizotuma nabo kwaruka mu nyuma bakorwako. Izo ntambara zibandanije hononekara vyinshi bikozwe n'abagwanyi benshi bahabwa amategeko n'ababakorera bagaca bakurikiza imvugo ngo umugore mwiza ni wa komanda. Aba barongozi batuma abo batwara kubazanira inkumi nziza, abakobwa bagize ngo baremeye kurongorwa n'umwe muri bo baca babakoresha ibikorwa vy'agahato kandi bagafatwa ku nguvu bagaca babarungika iwabo. Nubukoko akaba ariko bivugwa n'uharanira agateka kazina muntu ari muri ako karere, avuga ko ababangamiwe kurusha ari abafise imyaka itarenga 25. Umukobwa w'Irubaya muri grupema ya Matanda afise imyaka ishika 20 atashimye kwivuga izina yarashurashujwe ku nguvu. Yatangaje ko abagwanyi bakoresha ku nguvu abo baheza bagashurashuza. Ati turashurashujwa ku nguvu, jewe nari iwacu haca haza abawazalendo babiri banyemeza gukunda umwe muri bo, ngerageje guhakana baciye bamfata ku nguvu banjana ku kirindiro cabo Irubaya. Ciseyo bambariye ngo ndabatekera ivyo kurya, umwe muri bo acambarira ko kuva ico gihe ndi umugore wiwe. Baciye bamfata ku nguvu uko ari babiri ntakigira inguvu, baciye bambarira ngo ntahe muhira, nico yibuka n'umubabaro mwinshi. Ayo mabi kandi ngo si ayadukiza kubwu wahohotewe. Ati njewe gusa canke mu kigwati wacu ndetse no mu bigwati bitwegera abagore barashurashurwa ku nguvu buri munsi. Hari undi mukobwa w'umugenzi wanje yakorewe ayo mabi. Global Foundation ni ishirahamwe rihurikiyemwo abaharanira agateka k'abakobwa muri Afrika asaba abarongoye intara kugurura amatohoza adahengamye kugira ngo abakora ako kabi bahanwe. Abagirizwa ayo mabi yo gushurashuza abantu ku nguvu bose bategezwa kurenguzwa mu butungane nk'uko bibonwa na Martin Gasingwa Habyarimana, umuhuzabikorwa w'iryo shirahamwe muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Kuva hasubiriye kwaduka intambara hagati y'igisoda ca Kongo na M23 kuva mu mpera z'umwaka wa 2021, abagore barashurashujwe ku nguvu mu mazona arimwo na M23. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa n'ivyo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora. N'andi makuru yacu turaza kuyabashikiriza, gusa tubandanya kuvuga ko duhojeje umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza.